iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Umwanya amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloys Bigirimana. Urakoze Jeffrey. Muri Afrika, leta ya Tanzania irabandanya yemeza ko atabandurikiza ca COVID-19 mu gihugu, ariko abanyagihugu bo hamwe n'abaganga bakavuga ko atari ivyo. Abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ivyo bizogira ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu. Kuva uwo mugera utera haraheze umwaka, leta ya Tanzania yarahakanye kwemera ko uwo mugera uri mu gihugu. Perezida w'ico gihugu John Pombe Magufuli yavuze ko kubona ico kiza kitabarizwa mu gihugu ciwe ari akaryo keza ko guteza imbere ubutunzi, kwimbura umwimbu mwinshi no kuwushora mu mahanga. Ariko mu ndwi iheze, ambasaderi wa Amerika muri Tanzania yaragabishije ko ibitigiri vy'abandura COVID muri ico gihugu vyongereye kuva mu kwezi kwa mbere. Sudani muri indwi yaragabishije abasirikare ba Ethiopia kujabuka urubibe rwo ku butaka ivyo bihugu bibanyi bifa. Ayo matati yiyongereye ku yandi hasanzwe y'urugomero rw'umuyaga nkuba Ethiopia yubatse ku ruzi Nile, kandi ivyo bihugu bisanzwe bigifitaniye amatati. Muri iyi ndwi, umushikiranganji wa Sudani ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yarasohoye itangazo avuga ko Ethiopia yavogereye ubutaka bwa Sudani. Abasirikare ba Ethiopia boba barajabutse urubibe mu gace ka Al-Fashaga, ubutaka buri ku rubibe rwo mu buraruko bushira uburengero bwa Ethiopia hamwe n'ubuseruko bwa Sudani. Leta ya Ethiopia ntiyakanye ivyo yagirizwa, ariko yasabye Sudani nayo guhagarika kujabuka urubibe. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS hamwe n'ayandi mashirahamwe y'abagira neza ariko arakora mu buryo bwihuse kugira agenzura umugera wa Ebola utanguye gusasika inganda muri Guinea. Umugera wa Ebola muri Guinea watoye ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, inyuma y'indwi ugaragaye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Onivuga ko ivyo bihugu uko ari bibiri bifise ibibazo bisa kandi bigiye kuronswa ubuvuzi bushasha hamwe n'ubuhinga bugezweho. OMS itangaza ko indwi bitabiriye ibirori byo gufuba ababo mu gisagara ca Gueke muri Guinea aribo bawanduye, kandi 3 muri bo baramaze gufa kuva ico gihe. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mu makungu, wahoze yari perezida wa Amerika Donald Trump yarasavye ejo ku munsi wa kabiri abasenateri b'abarepublikane kwitandukanya na Mitch McConnell nk'umukuru wabo muri Sena. Ni nyuma y'aho uwo musenateri avugiye ko uwo yahoze ari perezida yagize uruhara mu migumuko yabaye kuri Capitol. Trump avuga ko umugambwe wa Republikane utazosubira kubahwa canke ngo ukomere mu gihe abategetsi nka senateri Mitch McConnell bakiri ku mutwe w'uwo mugambwe. Iki gitero kije nyuma y'aho McConnell avugiye ku munsi wa gatandatu ko naho yatoye aremeza ko Trump ari umwere mu rubanza rwa impeachment, uwo yahoze ari perezida yagize uruhara mu midugararo yabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere kuri Capitol ya Amerika. Abatalibani ejo ku munsi wa kabiri basavye leta ya perezida Joe Biden kutadohoka ku masezerano y'amahoro yo mu 2020 yo gutahukana inteko za Amerika n'iza OTAN kugira intambara muri Afghanistan irangire burundu. Umukuru yaserukiye uwo muhari mu biganiro vy'amahoro, Mullah Abdul Ghani Baradar, yandikiye urwandiko guguruye abanyamerika abasaba kuremera leta yabo kugira ntidohoke ku byo yiyemeje muri ayo masezerano yafundikiwe i Doha muri Qatar mu mwaka uheze. Leta ya Joe Biden ubiriko irihweza neza nimba abatalibani bariko barubahiriza ivyo biyemeje imbere yo gukurayo abasirikare bayo 2,500 basigaye muri Afghanistan no kurangiza iyo ntambara Amerika imazemwo imyaka myinshi. Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru.
mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu nkambi y'impunzi iri Lusenda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarundi bahahungiye bugarijwe n'inzara. Indenga iratwishe cyane, turi kurira kubera indenga. Ya mafaranga baduha ubu yarangiye, tupokera turiha amadeni. Ubu nta n'ifaranga na rimwe tugifise. Ubu twirirwa inzara tukarara inzara. Turafuye n'inzara, haba tubana bamwe bamaze gupfa, tumaze gupfisha abana babiri, tweje mu rugo rwanje hejuru inzara. Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi aho muri Kongo. Naho ku mugabane w'Uburayi ho haraye habaye imyigaragambyo yo kwamagana itabwa muri yombi rya Idamange Iryamugwiza Yvonne, umunyarwandakazi ukurikiranywe n'ubugenzacyaha bw'u Rwanda ku byaha bitandukanye. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru yo hirya no hino tuyahere ku mugabane w'Uburayi, aho ejo kuwa kabiri hirya no hino habaye imyigaragambyo itandukanye ikozwe na bamwe mu banyarwanda bahatuye basaba ko Yvonne Idamange Iryamugwiza, umunyarwandakazi ukurikiranywe n'ubugenzacyaha bw'u Rwanda, yarekurwa. Uwo mutegarugori wari umaze ibyumweru bibiri amenyekanye ku muyoboro we wa YouTube kubera guhamagarira ubutegetsi bw'u Rwanda kwita ku bibazo by'abaturage, araregwa guteza imvururu mu Rwanda. Inkuru irambuye turayikesha Venuste Nshimiyimana. Iyo myigaragambyo yateguwe ku buryo buhutiweho Idamange Iryamugwiza Yvonne akimara gutabwa muri yombi, yabereye mu mijyi itandukanye mu bihugu by'Uburayi: i Paris mu Bufaransa, i Geneve mu Busuwisi, i La Haye mu Buholandi, Lyon mu Bufaransa na Bruxelles mu Bubiligi. Muri iyo mijyi hateraniye abantu mbarwa, uretse i Bruxelles mu Bubiligi aho polisi y'icyo gihugu ivuga ko hari abagera ku 150, mu gihe abateguye iyo myigaragambyo bavuga ko hari 200. Dore uko bamwe mu bitabiriye iyo myigaragambyo bavuga icyabajyanye. Ngewe rwose ku bwanjye niyemeje kumushyigikira kugira ngo byibura abanyarwanda bave mu gihirahiro n'akababaro baterwa n'ubutegetsi bubafatiraho ibyemezo bidakwiye, kandi hashobora kuboneka ibindi bisubizo bisubiza ibibazo biriho mu baturage, kugira ngo dusabe ubutegetsi bw'u Rwanda kunama urucumu bagaha abanyarwanda uburenganzira bwabo. Ikindi cya kabiri twabasabaga ni ukurekura Yvonne Idamange Iryamugwiza, kubera ko icyo yakoze gusa ni ukuvuga akababaro abanyarwanda bafite, akabasaba ko uburenganzira bwabo bwakubahwa. Uburyo turaba twifuza ko bamurekura, yaba we yaba abandi bantu bafungiye mu Rwanda kubera impamvu za politike, kandi tukanabona n'ibisobanuro kuri ruriya rubyiruko, bariya basore n'inkumi bahora baburirwa irengero mu Rwanda. Ntabwo bigeze batwakira, hari hafunze ndetse n'igipangu cyari gifunze rwose, ariko twahasize urupapuro ruriho ifoto ya Idamange, ruriho ifoto bigaragaza ko bamufunze, kandi ko dusaba dukomeje leta y'u Rwanda ko igomba gufungura uriya mubyeyi, kuko ibyo yavuze ni by'abanyarwanda bose bavuga, uretse ko we yabivuze mu ijwi riranguruye akabishyira kuri YouTube, abantu b'isi yose bakabyumva. Itangazo polisi y'igihugu cy'u Rwanda yashyize ahagaragara ku ifatwa rya Idamange Iryamugwiza, ifatwa ryabaye ku bufatanye bw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, rivuga ko Idamange akurikiranyweho icyaha cyo guteza imvururu, ahamagarira abantu kwigaragambya. Abamushyigikiye babona bate icyo kirego? Tubumve. Uretse ko atari nabyo, ariko kwigumura ku butegetsi we sinabyo yahamagaye, ubundi ni icyaha mu mategeko, urumva. Ariko we icyo yahamagaye ni marishe urugendo rw'amahoro, bitwaje Bibiliya basaba uburenganzira bwabo. Ibyo numva ko abifitiye uburenganzira, kandi ntabwo ari uguhamagara abaturage ngo bigumure ku butegetsi. Idamange ni umudamu w'umunyarwanda w'umubyeyi w'abana 4, ubabaye, ufite akababaro, atari we gusa ugafite. Hari abanyarwanda benshi ibihumbi n'ibihumbi bafite ako kababaro, yarasohotse arakavuga. Biriya rero bavuga ko bishobora kuba byabaye baje kumufata, ni ingaruka z'ako kababaro yashatse kuvuga,
ni ingaruka zo gushaka gusabira abanyarwanda ko bagira uburenganzira bwabo. Kuri twebwe rero icyaba cyabaye cyose ntabwo twari duhari ngo dushobore kuvuga ngo ni iki cyabaye cyangwa iki ngiki. Icyaba cyabaye ni ingaruka z'ako kababaro, z'ako gahinda afite, ku buryo tubona ko aho kugira ngo umuntu afunge idamange, aho kugira ngo umuntu amwice, umuntu agombye kumwumva ahubwo akamutega amatwi kugira ngo ntazangire kuba abandi bameze nk'abayidamange nabo bagira ingaruka nk'izo ngizo. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza Thierry Murangira yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iperereza rikomeje ku mavideo idamange rya Mugwiza yashyize ahagaragara, bikaba biteganijwe ko azagezwa imbere y'ubucamanza mu minsi 5 uhereye igihe yafatiwe. Urakoze Venuste Nshimiyimana. Tuve ku mugabane w'Uburayi tugaruke muri Afurika, mu Burundi aho imiryango irenga 750 yo muri komine Ntahangwa ishinja Minisiteri y'ibikorwa remezo muri icyo gihugu kwinyaga ubutaka. Iravuga ko buherutse guhabwa abandi bantu bakabwubakaho, kandi icyo kibazo cyari cyaragejejwe muri Minisiteri y'Ubutabera. Umunyamabanga uhoraho muri iyo minisiteri avuga ko icyo kibazo kizwi kandi ko bagiye kugikurikirana. Eloge Willy Kaneza arakomeza inkuru. Tukibaza ko tutari abana b'u Burundi, twahora turima, twahora twigisha abana bicaye muhira, barabuze amahera y'ishuri, barabuze ikaye, turabuze icyo tubagaburira, turabona ko dupfuye twangara. Tubariza umuvyeyi w'u Burundi, iyo twoja, iyo twohunga tuja, namba hari ubuhungiro dushiramwo ntitwohunga bene wacu. Ariko uwo ni Clotilde Ntabari, umukenyezi wo mu Kigeri muri zone Ngagara, komine Ntahangwa, mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ari mu bantu bari mu muryango 756 ivuga kurikiranyagwa amatongo yayo yarazwe na basekuruza. Atakambira umukuru w'igihugu kumurenganura we na bagenzi be. Tukibaza ko tutari abana b'u Burundi, ibyo turabyibaza kandi bikatubabaza. Turabuze uwo turirira basi. Ese umukuru w'igihugu yovyumva nkuko ndiko ndabivuga, akumva yo tugowe abapfakazi n'imfuvyi, akumva yo tugorewe ngaha tubuze iyo turerera abana. Twahora turima, twahora twigisha abana bicaye muhira, barabuze amahera y'ishuri, barabuze ikaye, turabuze icyo tubagaburira, turabona ko dupfuye twangara. Ahubwo natugarukire muvyeyi w'igihugu, nukuri aturabe arabe umubabaro dufise ngaha mu Kigeri. Turabangamiwe, tubereweho nabi, turabayeho nabi, natugarukire kuko nihogena ndereya ngo hubake Yakobo ntigikunda. Twese turabarundi, mugani baraba agira icyo avuze nk'umuvyeyi arereye u Burundi. Tubariza umuvyeyi w'u Burundi, iyo twoja, iyo twohunga tuja, namba hari ubuhungiro dushiramwo ntitwohunga bene wacu. Ariko cyo mbona ntitwohunga bene wacu, natubwire natwe iyo twoje. Kugeza ubu buringanire nyezina bw'aya matongo ntibuzwi neza nk'uko bisigurwa na Deo Bwingwiri aserukiriye imiryango. Atangazwa no kubona ubushikiranganji bujejwe inyubakwa bwaratanze aya matongo ku bandi bantu bariko barayubaka babanje kurandura imirima, kandi urubanza bungururije mu bushikiranganji bw'ubutungane rutaracika. Leta ikabiriko irubaka kandi urubanza rukiri mu bushikiranganji bw'ubutungane. Kituzi gituma umushikiranganji w'ibikorwa vya leta bajeje ivy'inyubako yorekura abantu baza kubaka nabo ariwe turiko turaburana nabo, urubanza rutarahera ku mushikiranganji w'ubutungane. Gusa umushikiranganji w'ubutungane kugira ngo adufashe ahagarika abantu bako barubaka amatongo yacu, kuko urubanza rutarahera, kandi natwe dukeneye yuko turya tubaho mugo tutariko turarima baturandura ibintu birimwo byose, ibigazi, imyembe, amavoka, amapera n'izindi ndya zisanzwe zihari bariko bararandura, nivyo tubaranduye batarabituri. Twaje mu bushikiranganji bw'ubutungane kuko amatongo yacu mu bushikiranganji bw'ubutungane, kandi duheruka kubona itariki 16 z'ukwezi kwa 12 twaraburanye nabo. Mu bisanzwe ibibazo nka bene ibi vy'amatongo abanyagihugu bafana leta bikunze kubanza gutorerwa umuti n'umuhuza w'abarundi. Ariko abo mu Kigeri bemeza ko batashimye kumwitura kumva Bwingwiri yasigura hano. Umushikiranganji w'ibikorwa vya leta ariwe jeje ivy'inyubako, wewe yarihagiye ari umuburanyi nka umuburanyi, arekura baza kubaka yongera arahadandaza, kandi hari ikaratasi yemeza yuko urubanza ruri muri revision, atawubaka atawudandaza kandi atawubomora ibihari. Ariko yarabirenze ko arekura abantu baza kubaka, twe tutabizi. Umuhuza w'abarundi twaramubwiye yuko azotwanikira ikaratasi hagarika abaje kubaka, ari ikaratasi yaranditswe ntiyayisinye. Umuhuza diregitrise wo ku muhuza avuga ati kete ryaranditswe niho riri, ariko ntirisinye. Biramaze amezi 3 ikete ariho riri ridasinye. Mumwe ntitwobandanya dukwirikirana umuntu atadusinyira, kandi abantu baba bariko barubaka ariho twari tuze iburaro n'uburamuko n'uruvyaro rwacu ruri, kuko nta uhahonye yarakubitwa akambara ibara. Twe dufite icizere ni leta mvyeyi, leta nkozi, leta nsenzi iradufasha.
ahantu tumaze imyaka 75 leta ntituduga turababo ko tutaduga tutagira amatongo rugo amatongo twose navyo yicu naya nyene niyo twifuza ko twokomorerwa. Ubushikiranganji bw'ubutungane buremeza ko buza amatati. Gervais Hajayandi umunyamabanga ntayegayezwa wabwo yabwiye amenyesha makuru ko idosiye igiye kwigwa vuba kugira ngo hamenyekane ikiri bukurikire. Dosiye baburanye kuva muri komisiyo bijanye n'amatati y'amatongo n'andi matungo bari batsinze muri iyo komisiyo hanyuma barongoruriza muri ya sentare y'amatungo n'andi matungo muri CSTB. Urubanza rero bakaba baratsinzwe muri sentare y'amatongo n'andi matungo ari nako guca rero bitura ubushikiranganji bw'ubutungane basaba yuko hoba isubirwa mu by'ubwo rubanza. Iyo dosiye tugiye kwihutira vuba kugira ngo inyishu iboneke hanyuma ibayaturindira ibonetse niho kumbure umuntu yamenye bizobandanya ko inyishu ibonetse. Ikibazo c'amatongo yo mu Kigeri catanguye kuvugwa kuva mu mwaka wa 2010. Ijwi ry'Amerika, Ijwi ry'Amerika. Tuve mu Burundi tuje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'abarundi bagera kuri 253 mu nkambi ya Mulongwe yo muri Kivu y'Epfo muri icyo gihugu bavuga ko bafite ikibazo cyo kubura ibiribwa. Bamaze icyumweru kimwe bavuye mu nkambi y'agateganyo ya Sange bakaba badaheruka kubona ibibatunga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Mulongwe. Indenga iratwishe cyane, turi kurira kubera indenga y'amafaranga baduha ubu yarangiye, tupokera turiha amadeni, ubu nta n'ifaranga na rimwe tugifise, ubu twirigwa inzara tukarara inzara. Mwaherukaga ryari? Twaheruka kupokera muri uko kwezi guheze kw'icumi kwa kanga mu kw'icumi none ubu batwiyumvira kwiki bagomba ko dupfa n'inzara. Bigenda gutabira mugabura abana tuza kurimira ababembe ari n'igihe bataturiha bakatubwira ngo bazoduhejo, tukaca twiriga ukonye twavayo ngo nta mahera ngo rindire ejo, tukaca twahisombe hariya mu babembe nabo batwirukana mu mirima yabo tukaca tuza twiruka kubera inzara. Iki turapfuye n'inzara haba tubana bamwe baramaze gupfa, tumaze gupfisha abana babiri tweje mu rugo rwanje hejuru inzara. Niwe turosa cyunosaba baturabire n'iraso nyenya turungikire babanze basi niyo resasu babanze bahagarike gatonye mugabo baturungikire yaso y'abana nkaje nk'ubonye mfishe abana babiri hejuru inzara niwe nyanya kuba muturabire no kumuza mukoze mwikambi ya Rusenda turapfuye n'inzara ubwo buri amana tugarugenda guca n'ingero rero ababembe batwiruka ko n'amabuye nta n'amahera baduha urabyumva nta mahera baduha. We bigenda gukora ubu rero tugiye kubiha agasombe turafatwa dufashwe rero ga batukubita ubuhiri ubu nako gasombe ngabure abana rero ndakagwara atanu umunyuri mwana n'amafuta arimo nuko tubaye no kubona umwana umushatsi uhishiye byo kuri byaje umwana wahishe kubire byaje gusa umwana ahishi yifuza ko byaza bigenda gute duifuza kuba turabi irasiyo ibaturungikira irasiyo kanda. Ikibazo cy'indenga turiko turabyitegereza aha hantu mu nkambi urabona iyo maze gupokiza nyamahera baca bayiginagura nyine bamwe bakakoresha nyine abandi bakasumisha agahera batevye rero gupokera nahone hagira ho bazogira gupokera indenga yarabishe n'amadeni n'ibindi byose barafashe amadeni bakotesha n'amataye bigaca rero kubera impamvu kubera ko batevye kubapokeza icyo rero gituma abantu nyine bajyana no mu ndenga hanini cyane. Ikibazo cy'indenga turamerewe nabi, inzara yatwishe abana birirwa batariye bakarara batariye, mugire icyo mudufasha. Baduhaye amafaranga y'amezi ane baduhendana amafaranga y'amezi ane duca turariha kuronderamo akarima ko kurima, ibyo turimo bizokwera na ryari. Mu kurya turinda gufata bakadutwara ku maparajuru bakaduhereza 2,000 canke 3 kugira abana barye. Turahangayise turatesetse. Inzara iratwishe nk'ubu kuva mu gatondo sindarya kandi ndi umugwayi wa diabeti. Aha inzara ndiko ndajugumira abana kuva mu gatondo nibararya. Ubu abana basigaye bagenda kwiba mu mazu y'abandi kubera inzara mu babembe baja kwibayo. Bariko barandura mu mirima y'abandi y'ababembe kubera inzara. Abana bakazoba kubita bakaza bavunitse kubera iki inzara bibi imyumbati bayihekenya. Waja gusora mu dusombe natwo kugira udushore n'ubundi bagaca bakuroga bakagukubita umurambo. Kukuroga se yari wabaruze? Hariho ababo bariko bararoga imirambo, ubu natwe baraturoze baduterera ko amapese kubera twagiye gusoroma isombe. Twaheruka gupokera mu kwezi kwa 12. Baturiha amadeni bari badusanganye badufitiye y'amezi ane.
natwe twarariye ayandi madeni duhita turiha ayandi madeni. Ubu rero inzara iratwishe, tumaze amezi 2 tutapokeye. Kugira ngo tujye nuko twariko tugenda kurondera udukwi mu ishamba, tukazana twa dukwi tukadushora kwitanganyika, hama tukaronka agafu n'utuboga, cyangwa tugasoroma isombe tugashora tukaronka agafu n'ubufu, agafu n'imboga. None bahita rero ababembe bateza imirima yabo, ugafatwa na bwa burozi, ugafatwa n'ishimu kuguru kukabyimba kukanganuku, cyangwa ugafatwa na ya pese ukarinda kandi guhangayika. Nukuri turafise indenga gose, aha abana biwacu bishwe n'inzara. Niyo tugiye gucingera mu kibembe ntibaduhemba, batubwira ngo aba refugee ngo twahembwa ifaranga z'amezane, kandi izo faranga z'amezane nta kintu zatumariye. Bagaca banka no kuduhemba, bakakubwira ngo mbego ntimwahembwa ifaranga z'amezane, ngo mbe tuguhemba izindi faranga ngo za kumaziki. Nukuri turasabye yuko leta ya Kongo yogira ikintu yodufasha na haseri kugira turabe mw'inkambi uko twomera. Raba nkanje ndumuzazi w'ukwezi, navyaye n'amahera napokeye narayarisha amadeni, ubu inzara iranyishe nyene ndapfunga umukanda nyene nkihangana. Yego murasaba turasaba badupokeze canke baduhungure badusubize mu Burundi, kubera n'ubundi turahangaye ngaha, ntupokeye ntugize wopfa umusubira mu Burundi. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika, ni umwanya w'ikiganiro Americana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha, ikiganiro kibanda ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo, mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na mugenzi wacu Thomas Kamilindi. Mwaramutse neza. Kuwa gatandatu tariki ya 13 y'uku kwezi kwa kabiri, Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize umwere uwahoze ari perezida wa Repubulika Donald Trump. Umutwe w'abadepite wari wamureze icyaha cyo gushishikariza rubanda kwigomeka kuri guverinoma. Abashakashatsi batangiye kwiga ku gitero cyo kuri Capitol, no kuvuga ingoro y'inteko ishinga amategeko Congress, cyabaye nyirabayazana w'ikirego n'urubanza, by'umwihariko ku bagikoze. Ni bantu ki? Nibyo turebera hamwe muri make. Ikaze mu kiganiro Americana. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere gushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahungabanye kandi ikubitwa n'inkuba itagira amazi kubera igitero cyabaye kuri Capitol yayo i Washington DC, umurwa mukuru w'igihugu. Icyo gihe imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko yari iteranye irimo ibarura bwa nyuma amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 gushize. Nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu ryabigennye, Vice Perezida wa Repubulika Mike Pence niwe wari uyoboye iri barura, hari n'umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi, bombi ari bo numero ya 2 n'iya 3 mu butegetsi bwa Repubulika inyuma y'umukuru w'igihugu. Igitero cyaguyemo abantu 5 barimo umupolisi umwe. Abandi bantu amagana bagikomerekeyemo, barimo abapolisi 140. Abandi bapolisi 2 nabo bari mu bikorwa byo kugikumira, bariyahuye gato nyuma yacyo. Abandi bantu benshi bari muri Capitol, barimo n'abanyamakuru, barahungabanye ku buryo buhoraho. Abagabye iki gitero rero ni bande? Bari mu bice bibiri. Hari abantu bagize imitwe itandukanye, hari n'abandi bantu basanzwe. Ikigo cyitwa Southern Poverty Law Center SPLC mu magambo magufi, gikora ubushakashatsi ku mitwe ibiba urwango mu baturage n'imitwe y'abahezanguni mu gihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho kikabigeza ku nzego z'umutekano, itangazamakuru na rubanda. Umuyobozi wacyo Lesha Brooks yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bamaze kubarura imitwe y'abahezanguni ahanini b'abazungu byibura 12 yagize uruhare mu gitero cyo kuri Capitol. Abashakashatsi batandukanye kugira ngo bamenye iyi mitwe bahera ku biyiranga,
nk'imyambarire y'abayoboke bayo, ibirangantego byayo, amabendera yayo n'utundi tumenyetso twinshi tunyuranye. Professor Araya Perliga wo muri kaminuza yo muri leta ya Massachusetts ahitwa Lowell yongeraho ko imyinshi muri iyi mitwe yagiye igira uruhare no mu yindi myigaragambyo itandukanye mu gihugu rimwe na rimwe yabayemo urugomo. Michael Shorin, umushinjacyaha mukuru wo mu rwego rw'igihugu mu karere ka Washington DC, nawe ati turimo turiga neza niba iyo mitwe yose yarafatanyije mu bikorwa byo gutegura no gukora igitero kuri Capitol. Ijwi ry'Amerika. Uretse abahezanguni, kaminuza ya Chicago muri leta ya Illinois mu bushakashatsi bwayo yo isanga nyamara abenshi mu bateye Capitol ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntaho bahuriye n'imitwe iyo ari yo yose. Yemeza ko ari abaturage basanzwe ariko b'abayoboke ba Trump. Iti barimo abaganga, abanyamategeko, abacuruzi, abahanga mu by'ubwubatsi, abapolisi, abavuye mu gipolisi no mu gisirikari n'abandi bafite imirimo myiza, kenshi mu buyobozi, abo bita col blanc mu gifaransa cyangwa white collar mu cyongereza. Bateye bavuye mu bice byose by'igihugu, cyane cyane ibyo Trump yatsinzwemo amatora aherutse. Abenshi muri bo ni abagabo b'abazungu. 66% bafite kuva ku myaka 34 y'amavuko kujyana hejuru. 85% bafite akazi, barimo 27% bari mu mirimo ibategeka kwambara amakositimu nk'ikimenyetso ko bahembwa neza. 13% bo barikorera ku giti cyabo. Ku bantu 221 kaminuza ya Chicago yakozeho ubushakashatsi yemeza ko 198 bose ntaho bahuriye na hamwe hazwi n'imitwe y'abahezanguni. Ni ukuvuga 90%. Abasigaye rero 23 cyangwa se 10% nibo bashobora kubarizwa muri iyo mitwe. Naha iyi kaminuza ya Chicago ihera isobanura ko abateye Capitol ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abaturage basanzwe b'abayoboke ba Donald Trump. Brian Levin, mwarimu wo muri kaminuza ya Leta ya California State University, we asanga abashakashatsi bakwiye kwitonda mbere yo guca imyanzuro. Ati mu by'ukuri haracyari kare. Nta wavuga ko ubushakashatsi hari aho bwari bwagera. Uko anketi zizagenda zitera imbere, dushobora kuzavumbura ibindi bintu byinshi. Abarimu Robert Pape na Kevin Rabi bakuriye ubushakashatsi bwa kaminuza ya Chicago nabo banzura bavuga ko ari ngombwa gusobanukirwa neza abateye Capitol abari bo. Bati nibyo bizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibasha gukumira imitwe y'abahezanguni n'abandi bantu bose bashaka guhembera no gukora urugomo mu bihe bizaza. Ubu bushake bwo gusobanukirwa no gukumira buri no mu banyapolitiki. Bityo amajwi atangiye kuba menshi mu gihugu, by'umwihariko mu bagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayisaba gushyiraho komisiyo yihariye yo kubikoraho anketi. Komisiyo yaba imeze kimwe n'iyo Congress yashyizeho nyuma y'ibitero by'iterabwoba bya Al-Qaeda byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001 byahitanye abantu bagera ku 3,000 muri Amerika. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama. inshuti mwabanye natwe muri aya makuru, aha niho dusoreje ayo muri aka kanya. Turabashimira mwese gukurikira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika.
Fasil Gabeho niwe wegeranije aya makuru, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu izina ry'abagenzi banjye bose tubifurije amahoro n'amahirwe.